Ezurumingo ijwi rikaba ari iryanje ariko amajambo aza kuba ari aya Soreye. Ndabaramukije ndababwiye ko ndabakunda nitwa Soreye narifise intahe nari nifuza kubashikiriza nanje y'ubuzima nabayemwo ibintu vyambaye ko mu buzima no kugiza amakano kanye nanje vyanteye hamuka ndetse ntazi ko nanje nshobora kubana navyo ndetse no mwakano kanya numva yuko bitamereye neza. Jewe Soreye nakundanye n'umuhungu yitwa Ige. Navuga yuko Ige ico gihe twarakundanye mu vy'ukuri twari twiga mu 8 turakundana igihe kitari gitonya kugeza tumara amashuri ariko iwabo baba Ige ntabwo bari bifashe cyane nk'uko twebwe iwacu bari bameze. Navuga ko kenshi ivyo Ige yakenera nije nabimuha, ivyo Ige yakenera ku ishuri nanamugurira amakaye Ige namugurira vyose, uniforme rimwe na rimwe yazibuze nkamufasha nubwo we ubwiwe atabikunda ngo ankundi ivyo iri kunda mukorera kuko yambwira ati sinabishaka mugo je numva yuko umenga birangiye cyane kuba no ndiko namufasha cyane ko namukunda. Ige turakundana turaheza amashuri duje amashuri nibwo mu misi Ige twaza gupanga yuko twobana ndetse turabitegura bikiri mu ntango twe turabitegura Ige ntangura kumva amakuru yuko afise uwundi mukobwa yoba yarateye inda mugabo nkapfa kuvuga ati no ibi bintu nivyo ukunda kubera yuko Ige yarankunda cyane sinimvisha yuko ivyo bintu yari kubikora. Niho rero Ige tukimara kuba bimeze uko ndamwigira ndamubaza ati ibi bintu ariko numva nibiki. Ige arambwira ati ibintu ko ravuga no kumbeshera ntabwo ari vyo ndetse nta nubwo ibi bintu no bikora ariko haize iminsi ivyo bintu yarabimbwira iminsiguriye mu gungerageza genda ntaca hafi y'ivyo amajambo y'abantu bavuga sindavyegereza umutima mugabo Ige nagize nkuko nza gutungwa no kubona umukobwa yateye inda nyene mu vy'ukuri ari waje akadusangana na Ige muhiri wiwe. Umukobwa yaraje ashitse muhira aradodora ndabaje nja kumwugururira ngira ngo n'umuntu asanzwe aje gusaba amazi yo kunywa ngira ngo n'umuntu asanzwe ariko arahaca bisanzwe mugo harambaza ati Ige ni hari ntanje ndatunga mubwira ati yego ni hari niho Ige nawe nyene yumvije aca soka anyaruka cyane akimara gushika hama mu nyuma barashwana mubwira ko ariko aje ngaha ndetse iki nanje mba umuntu abaye nk'ikiragi ntazi biriko biraba ndiyumvira ni jewe canke nibindi bintu bo bakashwana mwavuga nuri kuramfasha kubwo iki inda iri mu kuvuka umwana bizogenda gute undi no Ige kaburi ivyo avuga aguma mubaza kubera ko aje ngaha nibiki vyari biri ngombwa kuza ngaha iki nanje sindibaze yigenga ibintu nibiki sindibaze yigete bimwambwira vyo nibiki sindibaze umukobwa ati we urinde bimeze gute ndahagarara ndaraba amusozi ari yaguma tonyanga akoroka hasi hama ivyo birahera candahaguruka canda isakoshi yanje candagenda ngiye igaza mu vyo kunkwega ngasigurire ivyo biriko birabi vyari vyo ndamubwira ati no nta kintu kimwe nshaka kumva ivyo amaso yanje yanyeretse birakwiye kandi ivyo umutima wanje watahuye navyo birakwiye ngerageza kugenda ndiyumvishe ko ivyo bintu mbonye atari vyo kugira ngo shobore kwirinda kutagwa mu kibazo cyo kugwara umutima. Niho haize iminsi umutima uranja ndagwara ndaremba ndavuga ati ibintu bikubaramba ko nibiki Ige akaguma telefone kenshi ambaza babarira ndashaka bino bintu biganire ko nkamubwira ati no nta kiremwe cyo kuganira kirenze ico niboneye n'amaso yanje ati ivyo hambwiye vyose ndabonye ko vyari binyoma ndamubwira ki ndashavura. Niho umugenzi wanje rero yacambwira ati ibi bintu Ige uramukunda kandi urya mukobwa nawe nyene urabona ko umukunda gerageza ubahamagara ubashire hamwe ubabwire yuko umukobwa ugira umumurekere Ige hama uce umufata umushiriremo umuti urya mukobwa azoca gwara ingwara yo kwibagira ntazongera kwibuka ikintu na kimwe ndetse mu mutwe azoca pararangana. Ndavyumvise ko umukobwa atazongera kwibuka Ige ndetse nkasubire kumuja ko Ige cyane ko na Ige nabone umenga ntashaka kundekura je navuga ati reka ndabikore ndamuha uwo muti hama aca agenda Ige ntazosubira kumwibuka na Ige nawe ntazoja kumurondera mu gatakiri karamurondera rero
nca ndabitegura ndabahamagara bose turahurira muhira kwa Ige, hama tugiye niho twaca twicara dushitse ngaho turicara, hama ndabigira kuntu nabiteguye, ndafata umuti ndawushiramo mu kirahure cajishwe ko turasangira, zingo shiriyemwo ukuru muri kirahuri cy'uwo mukobwa. Sinzi ukuntu vyagenze, ngiye sohotse hanze sanga Ige yafashe ji ya wa mukobwa arika ayasomye ko kurya kunene namubwiye ati nibisanzwe bijya bintu vyaraheze dufate nk'ibisanzwe, cyasanga Ige arayisomye ko narabizi ntugutanda buryo nja niyomva, ndatelefona mugenzi wanje tibigenze gute ko mbonye Ige yasomye kuri ya jike namaze gushiramwo wa muti, arambwira ati vyamaze kuba Ige arahuye n'ikibazo. Ubwo ndabura ivyo nkora, ndabura ivyo uhomera ndi mubwire Ige ati unyoye umuti, ndamubaza umukobwa ati none biragenda gute kugira ngo umutureke kumufata, arambwira ati byosaba yuko twiyunguruza tukaja ahandi hantu kure kurondera umuti wo gutuma bitabati, kandi nubwo twogenda ibintu vyamaze kuba inyuma y'imisi mikenya aratangura kugwara. Ico gihe wa mukobwa nawe nyene nari nzi ko aza gushika gaca sika tumuhaje, wero ari hanze yari kuri telefone yinjiye, Ige acavuga ati aragumize nywijyaji, hamujya mukobwa nawe amusukira iyindi, je ubwanje ndiko ndajugumira sindi buvuge ngo reka tumuhiyo wanyoye ko boca babona ibindi, ndabura ikintu nkora. Niko cyo nababwiye ati ivyo nabateguriye biraheze, burya kwa rugira just ndabireke yuko atakibazo na kimwe gihari, cyo ndagenda ngiye mwijoro nje mu telefone Ige namaze ukuntu ameze, ambwira ati nta nakimwe muguhaiza imisi, inyuma y'imisi 5 niho Ige yatangura kugwara, ndetse atangura kumva cika intege, akondangura kumva yuko umutwe yumvise reri, biza kumutera n'ikibazo cyuko umutwe nyene yibagira mu mutwe, arapararanganaza avuga ibintu bidatumbereye, kugeza naho naje ubwanje numva yuko umenga sinzi iyondi. Naca mbwira mugenzi wanje ndamubwira ati bigende gute, turazunguruka aha mu Burundi nta muntu numwe avura akoresheje imiti y'ikirundi tutagiye ko, nta muntu umwe avura ingwara zo mu mutwe bagya bapfumu tutagiye ko, ariko vyose vyarase. Kuva ico gihe na nubu Ige yaragize ikibazo, ndetse uko yarameze biratandukanye cyane n'ubwa mbere. Rimwe na rimwe aravuga ibintu bitajanye, rimwe na rimwe usanga bitameze neza ku kazi baramwirukana, kubera yuko yakora ibintu azaravyonona, nyene yarabaye nabi, urumva ko yaragize ikibazo. Ivyo bintu narabanye navyo mu mutima wanje, ndavuga ndabigenze gute, nkora iki? Mu nyuma niho naca nitura umukozi w'Imana kugira ndamugisha inama, arambwira ati azogende bamusengere. Aragenda baramumarana imisi mu cuma c'amasengesho, Ige baramusengera arongerera amera neza, mwino misi bameze neza. Ariko ikibazo mfise nuko Ige vyarananiye kumusaba ikigongwe kugira ngo ndamubwire ko ivyo bintu byose ari je nabikoze, ariko ubwiwe aracankunda kandi aracambwira yuko atawundi muntu ashaka ko bazogumana, mugo naje mfise ikinega ku mutima cyuko numva ko ntashobora kuba hafi y'umuntu canke kubana n'umuntu nahemukiye muri ubwo buryo, kubera ko umutima kenshi wora ushinja icana akoze sarisha umuntu. Ariko na nubu iyi ntaye ndayibaye kugira ngo abakobwa cyangwa se n'abahungu bumva yuko urukundo mwoja gukora ibintu bimwe bw'urukundo cyangwa se mukagira ibintu bibi umuntu mugire nabe ngo nukubera urukundo. Rimwe na rimwe gusanga ivyo ugira ukize ari vyo wishe cyangwa ivyo wishe wokabaye kuba wabikijije. Ntaye yanje ni ndende, mugabo mwumve yuko ndababaye, fisi ikiniga nabuze ico nkora, niko no bigenza kugira ngo ndabisigurire Ige uko vyagenze. Ariko ino ntashobore kuba yohindura benshi bumva yuko bafise umutima wo kugira nabi kubera urukundo. Intaye yari jewe Soreye, mugira amahoro.